byari byavuze ko dushobora gukina 18h, 20h, ariko ugiye kuri page yo mu guserukira igihugu wa Guinea Bissau yerekana ko imatch iza kuba 20h, birumvikana ko mu Burundi ari 21h. Reka tubaramutse mwebwe mwese mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro bica kuri Inai Sport TV. Turi kwigenekerezo rya gatandatu ukwezi n'ukwa Ruheshi umwaka wa 2025. Ikiganiro cy'uno munsi tuza guhera neza na neza ngaha mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi, aho umugwi serukira gihugu intamba mu rugamba uza kuba kurakina urukino rwa kivandimwe mu gihugu ca Maroc n'umugwi serukira gihugu wa Guinea Bissau. Niki twokwitega mu rukino? Urwo rukino rufise akamaro kahe kw'ivyo bihugu bibiri. Sivyo gusa, tuje twivira ngaha tugire ku mugabane wa Buraya, aho inkino za UEFA Nations League zaraye zirangiye z'igice ca kabiri zishira icanyuma. Umugwi serukira gihugu wa France waraye usezerewe n'umugwi serukira gihugu wa Espagne La Roja. Naho ku rundi ruhande umugwi serukira gihugu wa Portugal waramaze gukata itike yo gushika muri final ya UEFA Nations League, usezereye bitoroshe ibitsindo 2-1 umugwi serukira gihugu w'Ubudagi. Niki twokwitega ku rukino rwa nyuma rugiye kuba ku munsi w'Imana hagati y'umugwi serukira gihugu wa Espagne n'umugwi serukira gihugu wa Portugal. Rundi ruhande ku mugabane wa Amerika, inkino mu cagucagu zariko ziraba, aho nk'umugwi wa Paraguay wariko uratsinda ibitsindo 2-0 umugwi serukira gihugu wa Uruguay, aho umugwi serukira gihugu wa Argentine waraye utsinze igitsindo kimwe rudende umugwi serukira gihugu wa Chili. Ku rundi ruhande umugwi serukira gihugu wa Brazil urukino rwe rwa mbere navuga Carlo Ancelotti baraye banganyije n'umugwi serukira gihugu wa Equateur. Tutarabarambiye, reka twitangurire ikiganiro cacu cuno munsi. Kuno munsi umugwi serukira gihugu intama mu rugamba uza kuba uriko uratana mu mutwe n'umugwi serukira gihugu wa Guinea Bissau. Umuntu akibaza urukino rwa kivandimwe umugwi serukira gihugu intama mu rugamba baza gukina ngo barufise akamara kahe. Icambere coco, izi nkino ziba zizwi na FIFA, kandi mu gihe utsinze uraduga ikibanza kuri classement FIFA. Umuntu agaca yibaza, mbega mu guserukira gihugu ugiye gukina n'umugwi serukira gihugu wa Guinea Bissau ko barakamaro ku mugwi serukira gihugu intama mu rugamba canke ko go baruho? Ariko ugiye kuraba nakamaro umugwi serukira gihugu intama mu rugamba. Impamvu Guinea Bissau cambere iradusumbya kuri classement FIFA. Guinea Bissau ni umugwi ku mugabane wa Afrika umaze kwitabira inkino umaze kwitabira incuro atari nke mu gikombe ca Afrika, ndavuga kandi Guinea Bissau mu gihe twoyitsinda kandi isanzwe turi imbere, ndavuga kuri classement FIFA, biza kuba ari vyiza cyane ku mugwi serukira gihugu intama mu rugamba. Rero rukino nibaza ko ari urukino na cyane cyane ruza kurangwamwo abana batumwe ku bushasha, harimwo nk'aba ba Cedric Bubahe, abana n'ubu Berahino Saidura ziko inuvuga kari nka retour ko yaramaze igihe atagaruka, ndetse n'abakinyi bavuye muri equipe mu Burundi bakina Primus League, aba Badushime Olivier naho murazi kari y'irya mbere atumwe ku mugwi serukira gihugu, aba bantu bahezwa Dieudonné ndetse n'Ubuja Nahimana wa Aigle Noir Fighters ndetse n'Nikora. Rero urukino ugiye kuraba ku biharuro umugwi serukira gihugu wa Guinea Bissau uradusumba. Kuno munsi umugwi serukira gihugu intama mu rugamba kuri classement FIFA iheruka gusohoka muri 2025 dufata ikibanza c'140, mu gihe Guinea Bissau yoyo kuri classement FIFA ifata ikibanza c'128. Urumva ko mu gihe umugwi serukira gihugu woza gutsinda Guinea Bissau ifata ikibanza c'128, turaza kuduga ibibanza kuri classement FIFA. Ariko umuntu agaca yiyumvira, mbega ico gihugu gifise amateka angana ameze gute ku mugabane wa Afrika? Kuko nyuma tumaze kwitabira incuro imwe, ndavuga muri CAN twitabiriye 2019 na Olivier Ningo ko batazira mutombora, nubwo bitagenze neza ariko kiza nuko twitabiriye. Ariko tugiye guhura n'umugwi wa Guinea Bissau wo umaze kwitabira iki gikombe, ndavuga ca CAN Coupe d'Afrique des Nations incuro 4. Bacitabiriye 2017, bacitabira 2019, bacitabira 2021, bongera bacitabira 2023. Urumva ko banaheruka. Rero uno munsi nibaza ko Patrick Sangwa, nubwo tubona ko mu guserukira gihugu haguma haza amaraso mashasha, ko tuzi ko ihangiro ryiwe nkuko yagira bivuga kenshi gashoboka ko ari gushikana umugwi serukira gihugu intama mu rugamba muri CAN 2027. Ariko kugira dushikane muri 2027
biza kuba ngombwa kaza kwitwara neza muri izi nkino za kivandimwe ni ntazobona abakinyi yogarukana muri selection canke abandi akavuga ati banza urindire urugero rwawe ntirurarangira niyo pito ntiruragera niyo mpamvu rero izi match zizo kunegrija hambavu yuko abacabona performance y'abakinyi bireza no gutuma tuduga kuri classement FIFA de presi uza gusanga iyi match iza kugora gato umuguseruke bw'intama mu rugamba kuko hariho nk'abakinyi ngenderwako harimo aba Yusufu Nyange abafere bataje ariko nyimba haya amahirwe abandi bana no mu bihugu bimaze gutera imbere gudusumvya umupira w'amaguru tumaze kubibona si ikintu kibi ahubwo ni ikintu ciza ariko umuntu acibaza aza kubajera gute aza kubakinisha gute nikuca turindira rero tukaraba ingene ubwo rukino ruzawugenda ariko ico no bamenyesha coco urukino hamwe two rutsinda coba ari ikintu ciza cyane ku muguserukira ry'inama mu rugamba narya ubona ko hariho abana bakiri bato cyane umuguserukira ry'inama mu rugamba bariko barazana kandi barimo n'ababination rero kuri ndya turabe ni vya bination n'abana bakiri bato badafise iryo zina rikanganye ariko mu mupira w'amaguru turamaze kubona ko ufise tala bitavuze ngo nukuri muto utavyitwaramo neza rero mu guserukira ry'inama mu rugamba nivyo byari byavuze ko dushobora gukina 18 20 ariko ugiye kuri page yo mu guserukira igihugu wa Guinea Bissau yerekana ko imatch iza kuba 20 birumvikana ko mu Burundi ari 21 ivyo ku rubuga rw'umuserukira ry'inama mu rugamba bari bagize ko dukina 18 ariko birashika bakaba bari babiposte bihuse batari bwarabe kubera harabaye inyo harabaye inama hagati yo mu guserukira igihugu wa Guinea Bissau n'umugwi iserukira igihugu n'ama mu rugamba komsa barumvikana iyo match ahantu ishobora kubera ndavuga igihe cy'isaha rero ugiye kuraba ahantu baza gukinira mu gihugu ca Maroc mu gihugu ca Maroc naho ni ahantu heza ni ibibuga ni igihugu gifise ibibuga vyiza kuko njya ku mugano wa Afrika nivyo turafise impano ariko si ibihugu byose maze kuba bifise novuga ivyo bibuga vyiza cawe bari capable yo kwakira inkino zitandukanye kuko nk'ubu murazi nka Maroc nizo kwakira CAN 2025 murazi ko CAN 2025 izotangura igenekerezo rya 21 ukwezi kwa 12 icere igenekerezo rya 18 ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026 kandi iyo ni incuro ya kabiri igihugu ca Maroc kizoba cakiriye CAN kuko baheruka kwakira CAN 1988 rero nyuma mu guserukira igihugu inama mu rugamba uza kwakira mu gihugu ca Maroc aho baza guhurira na Guinea Bissau ni ikintu ciza ni igihugu kimaze kuba gifise ivyo bibuga vyiza kuko ishira mu ry'umupira w'amaguru ku mugano wa Afrika niryo shobora kwemerera ko utunganya ndavuga CAN incuro zose zibiri udafise ibibuga vyiza rukindira rero turabe igihe cy'isaha zitatu ingene urwo rukino ruza kugera twivuriza n'amahirwe masa umugwi iserukira igihugu intamba mu rugamba.